Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba n'amakuru tuzaguruka cyane ko biriko biravugwa mu bisata bitandukanye, gusa aka kanya tukaba tugiye kugaruka ku biriko biravugwa mu gisata cyo kwiyunguruza. Ibibazo ni vyinshi hoba mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu ntara z'igihugu zitandukanye. Ishavu canke kugaragaza akababaro, nta modokari ziri ku bituro biduga hagati mu gihugu. Nkuko amakuru adushikira abivuga, yoba muri iri joro ndetse no kuva mu gatondo kuno munsi wa mbere genekerezo ya 28 ukwezi kw'indwi uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Ku gituro c'imodoka ziduga hagati mu gihugu kiri ku Musaga hibonekeza ubwinshi bw'abanyagihugu bari barindiriye imodoka batazi iyo zizanana, bamwe basa nabihebuye. Ivyo biruko kandi no ku gituro c'imodoka kiri kuri Kotebu, nta modoka nimwe yunguruza abantu harangwa. Amakuru dufisa kemeza ko bene imodoka bahisemwe kuzibika bitumwe nuko ejo hahise igenekerezo ya 27 ku kwezi kw'indwi uyu mwaka w'ibihumbi 2025 biriwe barahigwa buhongo n'abapolisi. Ufashwe yarengeje agacibwa amafaranga y'amande y'umurengera ashika ku miliyoni, mu gihe kuronka ibitoro biba vyabagoye bidasanzwe. Bamwe muri bene imodoka bati twahisemo kubika imodoka zacu kuko ntaco turiko turakorera, turonka igitoro bitugoye kizimvye, bimwe biteye ubwoba, hama turengeje ko n'umuntu numwe turahirwa buhongo. Ejo hahise uwafatwa yacibwa amande y'umuliyoni, ntaco turiko turakorera muri kino gihugu. Ivyo biriko bituma kandi ubuzima bw'abanyagihugu buja mu kaga, haba abarangurira imirimo yabo hagati mu gihugu canke abakora urudandazwa. Muri iri joro rero naho bikavugwa yuko kubona imodoka ziva mu gisagara ca Bujumbura zija mu ntara zitandukanye canke kuvayo uzi Bujumbura navyo vyabandanije gukomera, mu gihe abajejwe umutekano aribo bariko barahiga buhongo abo bafise amamodokari yabo bunguruza abantu n'ibintu, yoba mu gisagara ca Bujumbura ndetse n'ahandi henshi mu gihugu. Ibi rero bigaturuka kwibura ry'igitoro warimaze hafi imyaka irenga inenga mu gihugu c'u Burundi. Ubu bakavuga ko igitoro giheruka kuboneka cane ubwo arengeye mu Bunyoni yarakiri umushikiranganje wa mbere. Ico gihe President Ndayishimiye ngo yaramwambitse ibara, avuga yuko ari we atuma igitoro n'ibindi vyankenerwa mu gihugu bibura, acamukura mu kibanza c'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi amusubiriza General Gervais Nderakobuca, uwo nawe vyabandanije gukomera. Igitoro kandi naco kikaba kiri muri kimwe mu bibazo vyakweze kutumvikana gukomeye hagati ya General Gervais Nderakobuca ndetse na General Ndayishimiye. Hari haciye igihe kinini abantu benshi bibaza ico General Gervais Nderakobuca asigaye ajejwe, akigenwa mu kuba umushikiranganje wa mbere muri Nyakanga umwaka wa 2022 ubwo yarasubiriye General Arengiyome Bunyoni. Benshi bari biteze kubona umukuru wa leta afata ingingo zikomeye nkuko vyari bimeze akiri umushikiranganje ajejwe intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano. Ico gihe Gervais Nderakobuca niwe yari umushikiranganje yubahwa cane, yafata ingingo zikaja mu ngiro, rimwe na rimwe yanashobora kurenganura abarenganijwe, naho zimwe mu ngingo ziwe zavyaye amaganya ku miryango myinshi. Kuva abaye umushikiranganje wa mbere, Gervais Nderakobuca yarabuze ikibanza ciwe iruhande y'umukuru w'igihugu, yivanga mu bibazo vyose yamarika aravuga buri munsi, hamwe anakoresha imvugo zimara amazi ubutegetsi. Umukuru w'igihugu yihera amategeko abashikiranganje n'abandi bategetsi. Gervais Nderakobuca aha yisanze ari umurorerezi gusa. Ikindi cyagoye cyane Gervais Nderakobuca ningene yifata iruhande rwa General Ndayishimiye mu nzego. Umupfasoni n'umukuru w'igihugu nta na kimwe ajejwe, nta nico ashobora kubazwa, ariko mu ngiro General Ndayishimiye yari afise ingufu zidasanzwe. Niwe yashobora gusambura ico umukuru w'igihugu yaraye yumvikanye n'umushikiranganje wa mbere, anafise kandi bamwe mu bategetsi amategeko, haba mu bashikiranganje haba mu bakozi b'iperereza. Itegeko ry'umutambukanyo w'umukuru w'igihugu General Ndayishimiye ngo nta washobora kurivuguruza kuko President Ndayishimiye nawe ntigera muvuguruza. Iki kikaba kiri mu vyagoye cyane General Arengiyome Bunyoni kubera atashaka ko bamugendera ko
bamugenderako. Nderakobuca we vyarunyutse asigara ajumarariwe. Reka tubandanize kubivugwa kuri iki kibazo c'igitoro kiriko kiratuma kwiyunguruza mu gihugu ndetse n'indi mirimo myinshi ihagarara. Igihe Gervais Nderakobuca agenwa kuba umushikiranganje wa mbere, President Ndayishimiye yaraherutse gutangaza ko yifatiye mu minwe ikibazo c'igitoro, anemeza abarundi ko kitazosubira kubura. Aho yarahejeje guhagarika ibikorwa vy'ishiramwe Interpetrole ryari rimaze imyaka myinshi cyane ari ryo rizana ibitoro mu Burundi. Varisito Ndayishimiye yaryagirije ko ryakoranye na General Bunyoni mu gutuma ibitoro bikena kugira haboneka karyo ko gutembagaza intwaro ya General Ndayishimiye. Ndayishimiye yirondereye irindi shirahamwe ryitwa Prestige, ariho ububasha bwo kurangura ibitoro vy'Urundi rikoranye na Regideso. Yagiye kuzira biki gitoro ikongera akabari igitanga mu bakidandaza. Hari impari zikomeye zivuga ko Angelina Ndayishimiye ari muri bene Prestige, nayo we yabihakanye kenshi. Regideso nayo yashizwe mu minwe y'umusirikare avuga ko yari mu nshuti za Varisito Ndayishimiye. Amamiliyoni y'amadolari yarasohoye mu banki nkuru y'igihugu BRB ahabwa Prestige, ariko ca gitoro cagumye kibura. Amatohoza y'iradiyo yigenga RPA yerekanye ko hariho ubunyongezi budasanzwe kuri ayo mafaranga yakugwa mu banki nkuru y'igihugu BRB. Aha ntaho kwibagira kandi ko BRB nayo itwarirwa mu biro vy'umukuru w'igihugu. Mu mwanya wa mbere Gervais Nderakobuca yarubashe uko yasanze President Ndayishimiye yifatiye mu minwe ibijanye n'igitoro. Kumbure yaribwira ko igitoro kizoboneka, naho yaronka amakuru akwiye y'ingene amafaranga y'igihugu ari karibwa. Inyuma y'umwaka ari mu mabanga niho yabona ko ibara ryaguye. Ikibazo c'igitoro cavuye kibumuzi wibuye. Nderakobuca yarabona neza ko Ndayishimiye vyamunaniye. Yongera arabona ko ubutunzi bw'igihugu bugeze abicane kandi ari we azobibazwa nk'umukuru wa leta. Aha General Gervais Nderakobuca yarabonye neza ko Prestige atacishoboye kiretse kubandanya yiyorera amafaranga y'igihugu, acatangura ibiganiro mu mpisho n'ishiramwe Interpetrole. Niho yaraba umukuru w'igihugu na bamwe mu bamufasha barimo umukuru w'iperereza SNL n'umuyobozi mwishikira. Gervais Nderakobuca yaraberetse ko igitoro gishobora gusubira kuboneka neza mu Burundi hamwe boreka Interpetrole gasubira kurangura igitoro c'u Burundi, hanyuma bakemera bakaduza amafaranga make yoba ari 150 y'amarundi kwiritiro y'igitoro. Nderakobuca we ngaha rero ntiyarazi ko ahajeje kugurura intambara nawe bwiwe atazi. Gervais Nderakobuca yaratutswe ngo kubona ashobora kwiyumvira gusubira kuzana societe yahoze ikorana n'abatutsi, ariko nawe yaraberetse ko naho bariko bavuga intwaro za kera ko Interpetrole yakoranye na President Nkurunziza imyaka 15 atangorane. Ntivyatevye rero Nderakobuca yavuye yagirizwa ko ayo mafaranga ari karasaba ko aduzwa kwiritira ari igiturire ciwe yumvikanye n'ishirahamwe Interpetrole. Umushikiranganje wa mbere yarumiwe, ishavuriraniga kugeza n'ashaka gutanga imihoho. Niwe yahava amenya ko yafatiwe ingingo zihambaye ko ahirahiye agatanga imihoho acahagarikwa n'iperereza nawe akagirizwa ko ari kagerageza guhungabanya umutekano w'igihugu. Muri Rusama umwaka uheze w'ibihumbi 2024 imbere y'inama nshingamateka Gervais Nderakobuca ntiyari umunwa ko hatanyishu nimwe afise ku kibazo kijanye n'ibura ry'igitoro. Mu ncamake yarabwiye abarundi ati jewe narananiwe genda mwibarize uwifatiye mu minwe ico gitoro. Nkuko bivugwa kuva Gervais Nderakobuca agomvye gutanga imihoho yatewe ubwoba bidasanzwe, ngo nawe yarabayeho atazi icategurirwa niyo kizozanana. Kuri ubu yarahawe ikibanza mu nama nkenguzamateka. Yitwaga ko ari warongoye leta ariko nawe azi neza ko atabubasha na bukeyi asigaranye. Muri ruhesha umwaka uheze w'ibihumbi 2024 ukwezi kumwe gusa inyuma y'ivyo Nderakobuca yavugiye mu nama nshingamateka, President Ndayishimiye nawe yatangaje mu gikorane Nyabihanga ko hariho umutegetsi wo hejuru yabujije igitoro kuza, ngo yandikiye abatanga igitoro ko batokwena ngo bakizane kubera himirije gutembagazwa ubutegetsi. Ane naho yavuga ngo yavuze ko ata amafaranga ariho yo kuriha igitoro. Yanamwagirije ko yatanze igiturire kugira ubwato buzanye igitoro i Dar es Salaam ntibupakururwe. President Ndayishimiye ico gihe ntigeze avuga uwo mutegetsi akomeye gutyo, ariko benshi babonye ko yariko araha inyishu Gervais Nderakobuca. Tubibutse ko kandi President Ndayishimiye nanone yigeze kubigaruka ko bwo yari mwishingiro rya Isidore Mbayahaga,
ngo hari intambara idasanzwe yagwanye muri Ruheshi umwaka na Mukakara umwaka w'ibihumbi 2024 ngo ubutegetsi bwiwe bwari gutembagazwa muri Gitugutu. Aho hose ntigeze atomora uwo yashaka kumutembagaza uwo ari we. Inyuma y'amatohoza RPA yashize ahabona ku busuma bwo bukorwa n'abegereye umukuru w'igihugu bafatanije na Prestige ku bijanye no kurangura ibitoro hanze, hari umutegetsi hejuru cyane yegereye President Ndayishimiye nawe yageze ico ashikiriza. Ati birya RPA yavuze turazi uwariko arabitanga, turazi ko dufise ikibazo muri leta. Ntiyemeye kuvuga uwo muntu ariko vyarumvikana ko ishavu bafise ritari kure y'urongoye leta, ko yamwankiye gutanga imihoho. Abandi bati ko yemeye ko igitoro cifatiye mu minwe, ese gushika n'uyu munsi inyishu y'igitoro ntiraboneka mu gihugu. Ni mu gihe henshi mu gihugu mu bice bitandukanye mu mihinga itandukanye benshi bariko baratabaza cane kubera ko ikibazo cyo kwiyunguruza cyabandanije kuba akananira abahinga. Bamwe bakavuga yuko President Ndayishimiye ivyo yemereye abarundi yanze kubisohoza, abandi bakavuga yuko nawe afise abamutobera muri leta yiwe, abandi bakavuga yuko ari urwitwazo yamatanga mu gihe abona ibibazo bimurengeye, ahubwo wewe agashaka gufatirana abanyagihugu biturutse kuri ivyo bibazo, mu nyuma nabo bagasa n'abamugiriye akagongwe. Ano makuru yacu rero reka tuve mu vy'ibitoro no kwiyunguruza gusa. Kuva mu gatondo ko kuri no munsi wa mbere ugituro c'imodoka ziduga hagati mu gihugu kiri ku Musaga hibonekeza ubwinshi bw'abanyagihugu barindira imodoka batazi yo zizanana basa nabihebuye. Ivyo bikaba vyaruko kandi no ku gituro c'imodoka kiri kuri Kotebu aho nta modoka nimwe yunguruza abantu yaharangwa. Ivyo byose rero bikaba vyavuye ku mafaranga ariko racibwa ababene ingendeshwa, kuko bo bahisimwe kuzibika bitumwe nuko ku munsi w'ejo igenekerezo ya 27 ku kwezi biriwe barahigwa buhongo na polisi ufashwe yarengeje agacibwa amafaranga y'amande y'umurengera ashika ku miliyoni, mu gihe kuronka ibitoro biba vyabagoye bidasanzwe, benshi bariko barabigura ku isoko iyo mu Kinywabi. Ano makuru yacu reka tuyabandanize ku bindi biriko biravugwa mu bisata vyinshi bitandukanye. Bamwe bati mu ntara ya Butanyerera urubanza rwa Chantal Nahayo rwoba rugezeke, ese kubera iki rwagizwe ibanga? Amanyanga yo kumurekura nayo arahari. Abanyagihugu barasaba ko urubanza rwa Chantal Nahayo yahora arongoye zone Mwumba ruja habona, biyemiriza amanyanga ariko arategurwa yo kumurekura. Tubanze twibutse ko Chantal Nahayo yahora arongoye zone ya Mwumba yafashwe arapfungwa mu iborero rikuru rya Ngozi kuva ku igenekerezo 16/0 uyu mwaka w'ibihumbi 2025, yagirizwa guhungisha canke gutokesha umugabo Butoyi Craveri yari yashurashije ku nguvu umwana w'umwigeme agendana ubumuga bw'amaguru w'imyaka 16 ku mutumba wa Karungura igenekerezo ya 10 Ndamukiza umwaka uheze w'ibihumbi 2024. Uwo yahoze arongoye zone Mwumba yararengukijwe imbere y'ubutungane bwa muri Cour d'appel ya Ngozi kwigenekerezo ya 15/0 uyu mwaka, aho yaburanye yemera ko ari we yarafise Butoyi Craveri, ariko akisigura avuga ko yaciye amwiyaka ariruka, nawe biranka ko amukurikira kuko atazi kwiruka bivanye nuko ari umukenyezi. Izo nsiguro ntizanyuze abaraho. Ico gihe urubanza rwaciye ruja mu mwiherero. Urubanza rumaze kuja mu mwiherero rero kaciye kaba kamizwe n'ingoma, kuko waba umuryango w'uwo mwana canke abanyagihugu ntibasubiye kumenya uko urubanza rwagenze. Umuryango warasuye akatari gake kuri senare ya Ngozi, ariko biranka ko hamenyeshwa ivyavuye muri uwo mwiherero. Muti none rero ubuhoho vyifashe gute? Gushika ubu amakuru adushika ko yemeza ko ariko harapfundikwa amanyanga adasazwe kugira Chantal Nahayo arekugwe. Ayo manyanga ariko arapfundikwa na Evariste asanzwe ari icariho ca procureur wa Ngozi, ariwe kandi afadikanije na Jean Bosco Yakaremye arongoye umugambwe CNDD-FDD muri commune Nshasha ya Ngozi. Ubu ukari babiri bateguye kurekura Chantal Nahayo. Aha benshi bakagabisha Evariste ahagarariye ubutungane Ngozi inyuma y'ipfungwa rya Prosper Yamuremye yahora ari procureur général près la Cour d'appel Ngozi ko atohirahira ngo arekure Chantal Nahayo mu gihe urubanza yarugize ibanga.
ubutungane bwa Ngozi kandi nabwo ngo butegerezwa kumenyesha urubanza rwaciye igenekerezo ya 15/0 y'umwaka w'ibihumbi 2025 rwongera rumenyesha igihano rwafatiye Chantal Nahayo kuko vyagaragaye ko ari we yatorokesheje Butoyi Karaveri yari yashurashuje uwo mwana w'umwigeme kugira atunganirizwe, ubona ko yamaze no gufatwa n'indwara zo mu mutwe biturutse kuri ako kabi yakorewe. Mu yandi makuru kandi hari benshi mu banyagihugu bariko baratabaza, bamwe bati imbonera kure mu mwambaro w'inzego z'umutekano. Aya makuru yacu reka tuyabandanize mu gisata c'umutekano, aho bivugwa yuko hari imbonera kure igisibije cyane mu banyagihugu bo mu Kamenge. Iyo mbonera kure ikaba yitwa Christian Hishaki isanzwe ba mu Kamenge, ngo ni imbonera kure ivugwa cyane mu babimesha ho mu Kamenge harimo guhohotera abanyagihugu. Kare yahora kandi iboneka mu myambaro isanzwe y'umugambwe CNDD-FDD, ariko bigeze iyo mbonera kure isigaye yambara umwambaro w'igipolisi ikitemberera atacamira ivyateye ubwoba abanyagihugu. Amakuru yatohojwe yemeza ko umwambaro yawuhawe n'umukozi w'iperereza yitwa Colonel Alexis Ndayikengurukiye batazira nkoroka, ari nawe bama bakorana mu manyanga atandukanye. Abo banyagihugu bakaba baragize bati iyo mbonera kure iragisibije hano mu Kamenge, ni imbonera kure irangwa n'amabi menshi isigaye itembera mu mwambaro w'igipolisi yahawe na nkoroka basanzwe basangiye amanyanga menshi. Ubwoba ni bwinshi kuko iyo mbonera kure iratinyitse. Muri rusangi abanyagihugu bo mu Kamenge barajwe ishinga n'iyo mbonera kure n'amabi yayo ibakorera, bagasaba inzego zibijejwe gufasha kugira iyo mbonera kure ntisubire kubonekana muri uwo mwambaro, yongere kandi ifatirwe ibihano ku neza y'abanyagihugu. Ngo rero amakuru yaragizwe ko muri kano kanya cyane yagaruka ku bisata bitandukanye, harimo nk'igisata cyo kwiyunguruza, aho hari inkuru turiko turegeranye tuzobageza ko ku munsi w'ejo cyane irabana na vyinshi biriko biravugwa muri iki gisata cyo kwiyunguruza no kunguruza abantu n'ibintu ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ikibazo c'igitoro ndetse n'ivyo bamwe mu bategetsi bakomeye bariko barateganya imikenyuro yabo. Imana rero ibahezagirana umuhuza. TV amakuru yacu yoyo arabandanya.